Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza. Jewe mu mazina yanje nitwa Belize Nzobara, ndi hano Kantumwa ndaje serukiye umupfasoni Itangishaka Jocelyne asanzwe aba mu gihugu c'Ubufaransa. Tuje ngaha anye kuhishikira kuraba muri kino kigo twarakurikiranye ku buhinga ku buga ngurukana bumenyi, turabona ibikorwa vyiza kino kigo gikora, hanyuma turiyumvira ko hari ico twoterera mu bijanye n'ibikoresho byo gucuraranga umuziki. Twarabonye ko bakora ibintu bigirira akamaro urwaruka mbere muri rusange n'igihugu cose. Rero tuje tuyishikira kugira ngo tubashikirize ivyo bikoresho bizobandanye kugira bibafasha kugira ngo biteze imbere umuziki kavukire w'igihugu cacu c'u Burundi. Mbere murabona ko byamaze no gushika hanze mu makungu. Turabishima cyane kubera ko akaranga ku Burundi katariko karatituka ahubwo kariko kagenda gatera imbere. Yego nashaka gutera kamo n'abandi bose kugira ngo babandanye bashigikira ibikorwa nk'ibi vyiza bituma n'abana bacu rwaruka rudasamara ariko ruguma rukurikirana akaranga k'igihugu cacu n'indero y'ikirundi. Murakoze, mubandanye ntera abari ngaha n'abari mu mahanga, abarundi bene wacu mbere n'abanyamahanga bashima ibikorwa bikorwa kugira ngo babandanye bafasha bashigikira ibikorwa nk'ibi vyiza. Murakoze. Turashimiye cyane umupfasoni Nzobara Belize ahejeje kudushikiriza bino bikoresho mubona imbere yacu, ibikoresho by'umuziki ndangakaranga k'igihugu cacu Burundi ciza. Hama umupfasoni yaje aserukiye umupfasoni yitwa Itangishaka Jocelyne ari mu gihugu c'Ubufaransa. Nawe akaba yadukurikiranye ku mbuga ngurukanabumenyi aho yabonye ibikorwa vyiza vy'ikigo cacu kiyo kirakora ku nyungu y'igihugu no ku nyungu y'abenegihugu. Rero umupfasoni kubera ko asanzwe akunda akaranga k'igihugu c'u Burundi yaciye afata iya mbere yari mu gihugu c'amahanga kugira ngo ashigikire bimwe biboneka kino kigo cacu ndangakaranga Femido Jama. Hama ica kabiri nuko abarundi benshi bari hanze bariko baradukurikirana ndetse bariko badufata umugongo, ivyo bikaduha umwizero no kudutera intege kubera ko tukiri mu ntango kandi tubona ko ibikorwa vyacu bikurikiranwa cane ndetse n'abarundi bari hanze bakadushigikira. Twizere yuko mbere aho bukera n'abatwegereye hafi mu gihugu bazodushikako kugira ngo badufashe gutegura neza kino kigo cihaye intumbero yo gufasha urwaruka rufise ingabirano zitandukanye. Nkuko mwavyumvise canke mwabibonye ku mateleviziyo n'ahandi, ni ikigo caje kugira ngo gifashe urwaruka mu kwiga ibikoresho kavukire mu tundi n'utundi bakoresheje impano yabo kavukire Imana yabahaye. Nkuko twama twavuze yuko umuntu ategerezwa gukoresha impano yiwe akayikoresha kugira ngo yiteze imbere. Hama twagira duhamagariye n'abandi barundi bashobora kuba bafise ico bashobora gufasha ikigo, no gufasha ikigo kandi bongera bafasha n'igihugu co catwibarutse cadushize hano hantu, kubera ko bavuga ngo umuco wacu w'ikirundi duteza kuwushigikira kanatsinda murazi yuko igihugu c'u Burundi cacu ciza
ni igihugu gifise umuco ndangakaranga uhurumbirwa n'abantu benshi cyane. Aho rero ndateye akamo hirya no hino abari mu gihugu n'abandi bo hanze yuko by'ukuri botera intambwe nk'uko abavukanyi babikoze bari mu gihugu byo mu mahanga bakaza kuraba ibigo kino kigo ndangakaranga ndetse bakanazana ndetse n'ibibondo byabo kugira ngo bige ibikoresho kavukire kugira ngo umuco wacu w'ikirundi ntuhavucika. Bavyeyi, iyo umwana aronkeje incanco zose kandi ku gihe araheza agakurana amagara meza.